Ntushobora kundeba ndagusabye unyumvirize ni satani yanteye ntabwo ari ukomeza urabizi shira urabitse ko ndagukunda ntakupfanga ndagusabye unyumvirize shira please ndagusabye nyumvirize nishwera abantu niba waba wikunda ntusubiye kunkorako kandi ntusubiye kuvuga n'ijambo na rimwe mu modoka yanjye sino ndagusohora ndagusiganye nta majeni ibandanyiriza shira ndakwinginze shira shira urabitse ko ndagukunda wina ndagusohora mu modoka yanjye tekereza ndagushikane wawe Ijya skandale wayibonye hewe nsange witeguye tuje guserebra intsinzi ya mbere bientôt urukino rwanje ruratangura ku mugaragaro ça c'est sûr sawa turasubira wina umviriza ubu bwenge bwanje burashizuye ku gihe hari byinshi nabonye ariko naravyirengagije sinabiha agaciro ariko ndashimira Imana ishoboye kukunyereka kare tutarabana wina don't touch me ntusubiye kunkora uranyumva je ndiko ndakubwira ntavyo wumva ndagusabye mbabarira umva ndakubwira mu vyo naguhaye vyose nta na kimwe ngiye kugusaba ico ndagusaba ni ikintu kimwe conyene umutima w'urukundo nayo naraguhaye ibisigaye uragumye hano ivy'urubanza uragenda urugendo ryo uranyumva ivyanje nawe c'est fini don't touch me uravyumva tuvugana iki jena sika uravugana n'uyu tuvugana iki jena nibiko ushaka ko jena tuvuga ibyo ushaka kugenda uvugane nawe okay calm down genda uvugane nawe mitira kubikora bwira bina atari decision y'urufanya soni kwisi y'Imana nimba hari abantu batatu banze ndakeka we mwaburimo kubera ko uyu munsi uri kuranugwa kuri decision yiwanje no papa Luna ubwira umbwire ko wamaze kumukunda wina ya nategeza kumukunda nk'umugabo wawe tugiye kubana ubuzima bwanje bwose hoho uribagiye ko gutegura marriage yawe na wina ari umugambi twafunditse na wewe kugira urukundo rwacu rukomeze kuba kugira turumwitegerezo kurera umwana wacu urumwitegerezo kuzura umwana wawe ko tuzotwarametse kwa famille deje ndakubwira ibyo ndabizi
ariko zishobora kubana n'umuntu aboneye mu zirya ngeso. Okay? Sinshobora. None ivyo urubanza kubihagaritse. Ivyo aje n'umwana wawe ugiye kugenda. Soni, harageze ko bwiza kuri umugabo wawe ibijanye na jewe na none. Hama mu mwana wanje ndamwirerera. Hama ivyawe navyo. nzokwibangira kuko urugamba namusize ku bwabo rero tujye tubone bishobotse bitamba akazi gusa byose twibagiye kubyuka ku zindi etape za plani zacu Rigorira se paswa. Rero gute kwatandika yuko ko kamere kiwe umva baba rondera ko bicara nje kumuraba kwanza urumva ndagarutse tubisubiremo quoi encore Ya plani yabashaka ko zera ko yecu. Ishobora kuba ari opportunity. Genda mwongera umwagisha. d'accord boss qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu comportes comme ça Serveur, sio kamere yega pourquoi ce problème ici? muri muri sense zawe umviriza ko bikuha image mbi encore DG ou entreprise Serveur, pourquoi ce problème? let's go home That is a problem of ladies. that's non et non What do you want to me? nothing let's go home tugende C'est normal ici, c'est normal. boss Ukuzana ubwiretsi sindagukeneye ubuzima bw'iwanje nemera umufuko kubera siyo wanzanye hano nibaze ko tuba turahuza ikindi naco bandanye ivyakuzanya naje mbandanye ubuzima bw'iwanje izo sizo sense yawe ingo ndagutahane boss tujana icena for sure. Turasa ko nakundi kumwe duse tubigenda.
nta kundi we narabikubwiye n'ubundi gashaho nuko nyene birangiye nta kundi byari kugenda ingane nkori hora reka kurira nta kundi turi bubigenze ntituri buhindure nta kintu nakimwe tubihindura ibyo bintu byabaye nta kundi ariko nawe nturire n'ukunda gusavye shabi nahora mani ndakwingize mukuri ibintu n'ukuri ntubandanye kurina nta kintu nakimwe turi buhindure bijya byabaye nta kundi urababaye ndabizi nibyo urababaye ndabizi ariko nta kundi hora mpore nta kundi Kubera iki jewe ntucike intege ku bibaye no munsi ashobora kuba atari muri mudu nziza nkuba ashobora kuba atazi n'ibyo yagukoreye uzogerageza uwundi munsi ubona je ndi muri kwicarana mwe ngaha celebrity Beshad. Ya modoka mbonye haja ni mama yaje cyangwa ni modoka yiwe yaje. Ego mama yaje agenda muri chambre. Ngiye mura. Na urimo muraze atajaye. Urisone. Kuvaja icyumbuza kwinjira muri chambre kwa mama waje. Wewe uri gikimyiyenzo. For sure.